iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi na amakuru tuzagaruka nini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu be n'ibindi bitandukanye vyabere mu ngoro y'inama shinga amateka ubwo rero ngo na nyeniteka Daniel Gerase Ndabirabe na amakuru rero aza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ubu hari umusore apfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza. Ipfungwa ryiwe ngo ryagizwemwo uruhara na Gervais Abayeho. Uno munsi akaba ari umushikiranganje mu vyajejwe harimwo Afrika y'ubuseruko. Uyu musore amaze imyaka 2 ku biro bikuru vy'iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Uyu musore ngicabitewe nuko Gervais Abayeho ubwo yaserukira igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Tanzania yamwatse igiturire kingana n'amafaranga ibihumbi 10 vy'amadolari y'abanyamerika. Uyu musore nawe aza kuyamwima. Ico bacarateye uyu musore kuyamwima ndetse nico bacaratumye Gervais Abayeho asaba uyu musore igiturire vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye gusa kandi nuko uyu musore akimara kuyamwima kwima ibihumbi 10 vy'amadolari y'abanyamerika uyu Gervais Abayeho aho Gervais Abayeho yamwijeje ko ico kibazo gihita kirangirira mu gihugu ca Tanzania. Uyu musore rero amaze kuyamwima nibwo Gervais Abayeho yahise amuhereza igipolisi ca Tanzania. Igipolisi ca Tanzania naco kimushikana ku gipolisi c'u Burundi nabo bamutwara mu biro bikuru vy'iperereza aho amaze imyaka 2 yose. Vyose turaza kubigarukako ndetse tuze no kubabwira ingene benshi bariko barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata mu minwe ico kibazo kugira arokore ubuzima bw'uyu munyagihugu. Ni mugihe kandi nabwiye ko tuza kugaruka ku vyabereye mu ngoro y'inama shinga amateka. Ni mu gihe hari mu bikorwa byari vyakoranije abashinga amateka bose. Dr Petro Claver Kazihise uyu yararongoye umurwiseni watunganije amatora y'umwaka w'2020 amatora bamwe bavuga ko yabayemwo ubusuma bukabije. Uyu rero yamaramariye imbere abashinga amateka mwima ijwi na rimwe igihe ariko ari yamamaza kugira ngo asubirire Sadiki Kajandi aherutse kwitaba Imana mu murwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekura no gufatanyisha mu nda abanyagihugu severe ufatwa nk'igikoresho c'ubutegetsi. Ntako bitari vyakozwe rwose. Daniel Gerase Ndabirabe yamutatse amashuri ariko vyose biranka n'ubundi aronka ubusa mu matora. Nawe turaza kumugaruka ko ntimuze kuza gucikanwa. Ufyo imbere ko tubageza ko izi nkuru zompi yoba iy'umushikiranganje Gervais Abayeho ndetse n'iyuyu niya Dr Petro Claver Kazihise vyose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenzawe kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhuza TV mbaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwifatira mu minwe kino kibazo kuko ngo atabaye we ubundi umunyagihugu ntiyova mu biro bikuru vy'iperereza. Ipfungwa ryo rikaba ryaragizwemwo uruhara kandi n'umushikiranganje Gervais Abayeho nkuko tugiye kubigarukako. Ni umunyagihugu ariko atabarizwa amaze imyaka 2 apfungiye mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Uyu munyagihugu yitwa Ntirandekura Innocent bamutazira cane Ramadan Karimu. Uyu yavutse mu mwaka w'1990 ku gacimbiri Intonde umutumba Kibandi komine Cendajuru intara Cankuzo. Se amuvyara yitwa Kazoya Sebastien, nyina amuvyara yitwa Gacoba Dorothée. Uwo munyagihugu atabarizwa na bamwe mu bakozi b'iperereza babona amagorwa ariko abonera mu biro bikuru vy'iperereza kandi badatahura impamvu yo hapfungirwa imyaka ishika kuri 2. Umunyagihugu Ntirandekura Innocent yashikanywaho ku biro bikuru vy'iperereza ku igenekerezo ya 2021 kwezi kw'indwi umwaka w'2022. Uyu yarakuwe mu gihugu ca Tanzania. Nta politika arimwo kiretse ko yadenderejwe na mugenzi we bapfa amafaranga. Ntirandekura Innocent asanzwe ari mu idini ry'Abayisilamu. Nta mashure menshi afise. Mu buzima bwe yaragize amahirwe yo gusohoka hanze aja mu bihugu vy'Abarabu ariko naho yigiye ibijanye n'idini ry'Abayisilamu. Inyuma yo kuva muri ivyo bihugu vy'Abarabu Innocent yaje afise umugambi wo gushinga ikigo c'imfuvyi mu ntara Cankuzo kuko yari yaronse abazomushigikira.
yarashinze ico kigo c'imfuvyi aho nyene mu ntara ya Cankuzo, ariko kubera ata amashure menshi afise yari yararondeye uwundi mugenzi wiwe yize azomufasha gukurikirana ibikorwa bitandukanye muri ico kigo c'imfuvyi, aranamuhuza na bamwe bafasha. Mu nyuma umwe mu bagenzi we yoba yarashatse kuzunguruka Innocent ngo kugira yigarurire ico kigo nyene, yigarurire abafasha ico kigo. Mu nyuma afasha ico kigo c'imfuvyi baba bararungitse amafaranga ashika ku 60,000 vy'amadolari y'abanyamerika. Innocent ntiyigeze amenya ko ayo mafaranga yashitse kuko umwe mugenzi we yari yaramaze guhindagura vyinshi muri ico kigo. Umwe mugenzi we yoba yaciye atangura kugomba kugandagura Ntirandekura Innocent. Kumva z'umutekano Innocent yaciye ava mu Burundi acaja mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam. Aha dushitse rero niho muza kumviramwo vyose uruhara rw'umushikiranganji Gervais Abayeho. Ntirandekura Innocent amaze gushika mu gihugu ca Tanzania yararondeye bamwe bafashe ikigo c'imfuvyi arababwira ivyamushikiye. Baba nabo baraciye bahagarika ivyo kurungika amafaranga muri ico kigo. Mu makuru dufise uwo mugenzi wa Innocent yagumye arondezaho Innocent ari. Kwigenekerezo ya 21 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022 niho Ntirandekura Innocent yafatwa n'igipolisi ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam, bamwagiriza ko akorana n'imirwi y'iterabwoba. Ubwo nyene Innocent yaciye atwarwa mu biro vy'userukira Burundi mu gihugu ca Tanzania. Ico gihe uwaserukira Burundi muri Tanzania ni yari Gervais Abayeho, uno munsi akaba ari umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo Afrika y'ubuseruko. Ntirandekura Innocent agishikanwaho mu nyubako y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania, ambasaderi Gervais Abayeho yamusavye ashika 10,000 vy'amadolari y'abanyamerika kugira biherere muri Tanzania atiriwe arashikanwa mu Burundi. Innocent yarasiguriye ambasaderi ko ata mafaranga yompa kuko atana kimwe yagiriza. Innocent kandi yarasiguriye ambasaderi ko ubu mufatishije ari uwo bafitaniye amatati agomba kumugira nabi ko katinya ko azogaruka kamubaza ubutunzi bw'ikigo c'imfuvyi yatanguje. Amaze kwanka gutanga ayo mafaranga, ambasaderi Gervais Abayeho yaciye arungika Innocent mu Burundi. Kuri iryo genekerezo nyene ya 21 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022 Innocent yaciye azanwa n'abapolisi ba Tanzania bamushikana ku mupaka wa Mabanda mu ntara ya Makamba. Abapolisi ba Tanzania bahahuriye n'utwari pereza muri iyo ntara ya Makamba aca yakira Ntirandekura Innocent. Uwo munsi nyene Innocent yaciye amanukanwa ku biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Yabajijwe n'ibijanye n'imirwi y'iterabwoba bakorana. Kuva ngashikanwa aho ku biro bikuru vy'iperereza amaze kumvirizwa rimwe, ntarigera asubira kumvirizwa kugira apfumwe arengutswa imbere y'ubutungane. Reka n'umuryango we ntuzi iyo apfunge kuko ntivyakunze ko ubimenya. Amasoko yacu mu iperereza ari mu bamutabariza uyu munyagihugu Ntirandekura Innocent bababajwe nuko amaze imyaka 2 aho ku cicaro gikuru c'iperereza mu buzima bubi cyane, ngo yaronze biteye ubwoba. Bagira bati ababishoboye ni mutabarize uwo munyagihugu apfuma arengutswe imbere y'ubutungane yumvirizwe kugira apfuma acirirwa urubanza kuko n'umuryango we ntuzi iyo apfungiwe. Aba kandi bamutabariza bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata kino kibazo mu minwe kuko ngari we wenyine yogira ico akora kugira ngo arokore ubuzima bw'uyu munyagihugu Ntirandekura Innocent ariwe Ramadani Karimu. Ngivyo rero ivyo umunyagihugu ingene yizeye mugenzi wiwe bikanashika akamungira mu gihugu ca Tanzania, naho ahageze kugira ngo yumvirizwe neza n'abanyepolitike bari bararungitswe n'igihugu muri ico n'abanyepolitike bari bararungitswe guserukira igihugu muri Tanzania, ahubwo nabo bahitamwo kumwaka igiturire. Inyuma yo kumwaka igiturire rero avyanse nibwo ibintu vyamukomeranye arungikwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho yashikirijwe ibiro bikuru vy'iperereza. Nako kandi tugiye kugaruka kuri ya nkuru twari twababwiye ya Dr. Petero Karaveri Kazihise. Uyu yararongoye umurwi seni watunganije amatora mu mwaka w'2020. Amatora yabayemwo ubusuma bukabije. Uyu rero ngo yamaramariye imbere y'abashinga amateka mwima ijwi na rimwe igihe yari kariyamamaza kugira ngo asubirire Sadiki Kajandi aretse kwitaba Imana mu murwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekuranira severi ufatwa, bamwe banavuga ko ufatwa nk'igikoresho cy'ubutegetsi.
bamwe bati ngo nta yindi ngero abategetsi batanga ku bantu bemera gukoreshwa nabo mu guhemukira abandi kiretse kubamaramariza imbere y'abanyagihugu. Ibi ni ivyashikirijwe namwe mu bakurikiranira hafi ibikorwa vya politike inyuma y'ivyashikiye Dr Petero Claver Kazihise ngo uyu yakoreshejwe mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Abanyagihugu babibonye bavuze ko ivyo yakoze mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo uretse kumaramazwa mu kumubusa ngo bizomukurikirana ngo bizomukurikirana igihe kirekire. Muri ivyo bikorwa vyari vyakoranije inama nshingamateka y'u Burundi ku munsi w'ejo uheze wa mbere, akaba Dr Petero Claver Kazihise akaba yarehaganywe na El Haji Haruna Nkunduwiga hamwe na ambasaderi Engineer Selemani Mosi. Ikibanza rero cave gitahukana Selemani Mosi ku majwi 86 bingana na 72 kwijana. Imbere yuko rero ngo Dr Petero Claver Kazihise ngamaramarira ku mugaragaro mu nama nshingamateka kabura ijwi na rimwe wayaruka kuba umukuru w'igihugu w'umurwiseni mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 agaheza ngakemera ngo akayiba nk'uko vyatangajwe na Gatorwa sanatanze ikego cyo ndetse n'abandi benshi bakurikiraniye hafi ivyo ingena ya matora yagenze ngo ntaco umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabiraba atari yakoze mu kumutera amashurwe ngo ko yatunganije amatora y'igitangaza mu kuba meza ibitaragize ico bifasha Kazihise. Inyuma rero y'ayo matora yatumye ambasaderi Engineer Selemani Mosi ari watorwa n'inama nshingamateka nk'umukomiseri mushasha wo mu Rwiseveri agaheza agatorwa ku majwi 72 kwijana mu gihe yakurikiwe na El Haji Haruna Nkunduwiga yatowe ku majwi 26.5 kwijana na Dr Pierre Kazihise yahoze arongoye mu w'amatora Seni agaheza karonka ubusa kwijana. Abanyagihugu bati nta yindi ngero abategetsi bazoha abantu bose bemera gukoreshwa nabo mu guhemukira abarundi kiretse kubamaramariza imbere y'abanyagihugu gishengero rikoranye. Kubwabo rero ngivyo Kazihise yakoze n'ubundi bizomukurikirana kuko ngo n'abashinga amateka baranse kumutora nubwo atako urongoye inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabiraba atari yagize ngo amutakagize imbere y'abagenzi we kugira ngo atorwe aje muri ico kibanza. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utozicikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose yoba abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko makungu ya kure Buraya Amerika Australia Aziya ndetse n'ahandi mwese Numuza TV n'andi makuru menshi twabateguriye ni mu kanya gato cyane nimuze gucekanwa Imana ibahezagire.